ndabahaye ikaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe. Jewe ngiye kuganira namwe ijambo ry'Imana kuri uno munsi. Nitwa Abel Mbonimpa, nezerejwe cane n'ijambo ry'Imana tugiye gusangira kuri uno munsi. Turagiye kuganira amajambo y'ubuvugishwa bw'uwavugishwa n'Imana Ezekiyeli, yavugishijwe ku magufa yumye. Arababurira aravuga ati, yemwe mwamagufa yumye mwe nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Bene data, turagiye kumva ijambo ry'Uhoraho. None ndakuraritse kugira ngo dusenge Imana, hanyuma twumve iciri jambo ryavugishijwe rigomba kutubwira natwe kuri uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushimiye gose nkenguruka kuko ari wowe uduhaye kongera kuyagira ijambo ryiza ry'ubugingo, ijambo ry'ubuvugishwa kuri aba bantu, kuri aya magufa yumye, kugira ngo aya magufa yumye ashobore kuronka impwemu y'ubugingo, bashobore kuba bazima. Yesu urakoze, ndabigushimiye, nuhabwe icubahiro, izina ryawe ryera rishimagizwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Dusome igitabo c'abavugishwa n'Imana Ezekiyeli mu gihimba ca 37, turasoma ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo ugiye kutubwira ngo Ezekiyeli yerekwa ivy'amagufa yumye. Dusome duhereye ku murongo wa mbere. Ukuboko kuhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu wiwe, anshira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa. Mwene data, hari kiyaya cuzuye amagufa, hari kiyaya, isi yose ni kiyaya, kandi ico kiyaya kirimwo amagufa, kandi ayo magufa arumye, n'amagufa yuzuye ikiyaya, isi yuzuye amagufa. Hari abantu benshi bamaze kuba nk'amagufa, hari imivyimba myinshi, hari imihindigiti. Uno munsi ijambo ry'Imana rije kuvuga ku magufa yumye. Amagufa yumye nk'uko Ezekiyeli yavugishijwe ku magufa yumye, uno munsi reka natwe tuvuge ku magufa yumye, kuko n'uno munsi turabona yuko hari amagufa yumye. Ariko ndagira ndakubwire ngo wagufa yumye we, uyu munsi nutega amatwi, Yesu agiye kuvugana n'amagufa yumye, kandi ijambo ry'Imana rigiye kuvuga ngo niwumve ijambo ry'Uhoraho. Reka dukurikize ku murongo wa kabiri. Ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Hari amagufa, mwene data, hari amagufa yumye cane, kandi ngo ayo magufa yari menshi cane. Nimwiyumvira abantu batuye isi bose bariko baruma, bariko baragaduka, bose barumye. Mwene data, mbega niwibaze yuko muri abo bumye nawe utoba wumye muri bo. Mbega uri muzima canke warumye? Suzuma wumve mwene data, kino gihimba, iri jambo ry'Imana rije kuri wewe kugira ngo rigukangurure, rikuvyure, rigukure muri ayo magufa yumye. Hari imihindigiti, ndabona imihindigiti myinshi. Hari abantu benshi bacitse imihindigiti, hari abantu benshi bamaze gupfa. Birakenewe yuko bazuka, birakeneye yuko baba bazima mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeze ku murongo wa gatatu. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ayo magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami Uhoraho, ni wewe wobimenya. Mwene data, Uhoraho arabaza Ezekiyeli ati, mbega aya magufa ubona yoshobora kuba mazima? Ubona boshobora gutambuka? Ubona boshobora gusubira kuvuga ijambo ry'Imana? Hari abantu benshi bapfuye, hari ikibazo bariko baribaza ati, mbega ubwo kuri ubu nosubira kuba umukristo? Mbega nosubira kuba umukozi w'Imana? Mbega noshobora gusubira kuba umuvugishwa? Mbega noshobora gusubira kuba umuririmbyi? Mbega noshobora gusubira nkaba umukozi w'Imana, canke nkaba umusenzi, canke nkaba umukristo kumwe kwa mbere? Ijambo ry'Imana ririko rirabaza Ezekiyeli ati, urabona ko aya magufa uno munsi yoshobora kuba mazima? Nuko rero nawe harageze ko ubaza, wishura Imana ukayibwira ati, Uhoraho we, ni wewe woshobora kunzura, ni wewe woshobora kunkura mu kuzimu, ni wewe woshobora kunkura muri aya magufa, ngasubira ngatotahara, ngasubira nkanaguka, ngasubira nkama imbuto, ngasubira nkaba umuntu. Haleluya!
Imana irashoboye mwene data, irashoboye kukuzura ikagukura muri uko kuzimu, ikagukura muri ayo magufa. Bwira Imana ati uhoraho we ni wowe wabishobora. Hamagara umwami Yesu umubwira ati ni wowe wabishobora. Ibidashobokera abantu birashoboka ku Mana. Nuko rero Yesu ahabwa icubahiro. Tugiye gukomeza ku murongo wa 4, arongera arambarira ati vugira kuri ayo magufa uyabarire uti yemwe mwa magufa yumye nimwumve ijambo ry'uhoraho. Haleluya. Uhoraho ariko arambwira ngo mbwire amagufa, kuko Ezekiyeli yarabwiye amagufa yarariho ico gihe, ariko iri jambo ry'Imana ariko rongera kuvuga riti bwira ayo magufa. Nagira mbwira amagufa ari hano uyu munsi, nagira mbwira umuntu wese akimeze nk'ayo magufa yumye, ndakubwira ngo umve ijambo ry'uhoraho. Imana iriko iravuga ngo mbarira amagufa yumye, kugira ngo abantu benshi, wewe muntu wazimiriye mu byaha, wewe muntu wazimiriye mu bicumuro, wewe muntu wazimiriye mu bupfu, wapfuye ugapfa ugenda ukibaza kukomeye ariko urapfuye, ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo gira ube maso ukomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa Yesu ariko arabona bisozerewe imbere y'Imana. Hari ibikorwa byapfuye, hari ibintu byasambutse, hari ibintu byononekaye. Uno munsi Yesu araje kugira ngo abizamure, yongere kurepara, yongere gusanasana. Birashoboka nubwo wowe bararengeje ku ivu, urashobora kuzugwa ugasubira ukaba muzima. Turabona uko byagenze kuri Lazaro. Lazaro yari yarapfuye, yari yaraboze, yari yaramaze kunuka, inyo zari zaramaze kuza. Lazaro ntiyaragifise icizigiro ko agisubira kugaruka mu biwabo, ariko Yesu aravuga ati Lazaro sohoka. Uwari yarapfuye arasohoka azingiriwe ku impuzu. Yesu abwira abari baramuboshe ati nimumubohore mu izina rya Yesu. Mwene data bohoka, abakuboshe nibakubohore. Bohoka. Uno munsi birakwiye ko wongera kumva ijwi ry'uhoraho rikubwira riti bohoka. Bohoka we waboshwe imyaka yahaciye uboshwe. Uno munsi n'umunsi wawe wo kubohoka. Iyi ni isaha yawe yo gukira, iyi ni isaha yawe yo guhembuka, iyi ni isaha yawe. Reka dutega amatwi twumve ku murongo wa 5. Uko ni kumwami uhoraho abarira aya magufa atehengera nshire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Haleluya. Uhoraho ariko aravuga ati ubu rero nyirangira ngo fata ingingo. Uhoraho yamaze gufata icemezo kuri wewe mwene data, yamaze kugufatira icemezo kuri bya bindi byahora bikuzingazinga. Uhoraho yamaze gufata icemezo kuri bya bindi byahora bigukubakuba. Uhoraho yamaze gufata umwanzuro, yamanutse araje muri iri jambo ry'Imana. Igikwiye nuko wizera maze ucira agatima mpembero, uzuka uve mu bapfuye. Kristo arakumurikira. Harageze yuko umurikirwa n'umuco wa mpwemu yera, harageze yuko wuzura ubushobozi bw'Imana. Uhoraho arafashe ingingo kuri wewe mugeme, musore, wewe nawe aho uri hose wazimiriye mu bicumuro byinshi. Uhoraho aravuze ngo bohoka maze ube muzima. Haleluya. Uko ni kumwami uhoraho abarira aya magufa atehengera nshire impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima. Haleluya. Tegura umutima wawe. Uhoraho arimo arabitegura. Uhoraho arimo aritegura kugukiza. Aragomba gusenda abo badayimoni bakwizingiriye ko. Aragomba gufuta ibicumuro byawe. Aragomba kugukuramo bwa busambanyi bwakwihambiriye ko. Aragomba kugukiza kwa kwikinisha kwa misi yose. Aragomba kugukura ko za nzozi z'ubupfu zimwe zigutera gupfa ugenda ugapfa uhagaze bakabona uri umuntu, ariko ku mutima waramaze kononekara. Harageze yuko Uhoraho afata ingingo ku buzima bwawe, kuko na yahandi hoho ndabona yuko ibintu byononekaye. Mwene data nawe uyo wiraba urabona neza yuko ibintu byamaze kononekara, byamaze gukendera. Wibaza yuko mbega uribaza amaherezo yawe nayahe. Harageze yuko Yesu aza kugutabara. Ku murongo wa 6 haravuga ngo kandi ngira mbashire ku imitsi, mbazane ku inyama, mbarenze ku rukoba, mbashiremo impwemu, nuko muraba bazima kandi muramenya yuko jewe nduhoraho. Umve izo ngingo nizo ntambwe nizo ntambuko, umviriza uwo mugambi kuri wawe mwene data.
Imana igufise ko intumbero nziza. Kuri uno munsi ndagira ngo nkubwire ngo Imana igufise ko umugambi mwiza. Hari umugambi Imana yagushizeko, Imana yagupangiye. Ntabwo ari umugambi wo gupfa, ariko n'umugambi wo kubaho, kandi nukubaho ukazobana nayo ibihe byose. N'umugambi mwiza wo kukubabarira ibicumuro byawe byose. Reka kwivayanga, reka kwivurunga, reka kwisuka muri ivyo. Ntabwo ari iwawe. Wewe wari warapangiwe igikorwa ciza cyo kuvugira Imana, wari warapangiye igikorwa ciza cyo kuba umuhanuzi, wari warapangiwe igikorwa ciza cyo gukizwa no kwezwa, wari warapangiwe igikorwa ciza cyo kwisuzuma no kwitandukanya, mbere ugaca uba intumwa yo kubwira abandi ubutumwa bwiza. Ariko none heraba byahishijwe amaso yawe. Uno munsi ngira ndabwira ngo ikangure. Yesu yafashe umwanzuro, Imana yafashe ingingo yo kugukiza no kukurokora ndetse no kugutabara. Haleluya. Ku murongo w'indwi nuko nca mvuga nk'uko mbariwe. Mwene data, itegure ngira mvuge nk'uko ijambo ry'Imana riko riravuga. Itegure, niwipange, niwitegure muri ijambo ry'Imana. Bantu mwese muriko murumva iri jambo ry'Imana aho uri hose, niwipange, witegure. Ezekiya yaramaze gushigwa amajambo mu kanwa, yaciye atangura kuvuga ati reka rero nitegure. Ndumvise imvugo y'Imana. Mwene data, ndiko ndumva imvugo y'Imana muri bino vyanditswe vyera. Imana iriko iravuga. Erega Imana iracavuga, kuko Imana si yabapfuye, ariko ni Imana y'abariho, ni Imana y'abazima. Ivyo yabwiye Ezekiya uno munsi iriko irambarira muri iki canditswe cera, muri iyi Bibiliya. Imwe iriko irambwira, Imana iriko irambarira kugira ngo nkubwire. Tega amatwi wumve kuri uyu murongo w'indwi. Maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro. Haleluya. Hagiye kuba umuturagaro muri wewe, hagiye kuba ibintu bituragara, kugira ngo bituragare, kugira ngo bisenyerane, maze vyirukana abadayimoni muri wewe, vyirukana imyuka mibi muri wewe, vyirukana impwemu mbi muri wewe, vyirukane vya bindi vyose vyagutandukanije n'Imana kera. Ubu rero hagira habe imituragaro. Tegura umutima wawe, kuko imituragaro igira ituragare. Imituragaro iraturagaye. Erega ijambo ry'Imana iyo rivuze haca haba imituragaro. Erega mwene data, iyo ijambo ry'Imana rivuze ubusambanyi burahunga, akaboregwe karahunga, bwa bupfumu na kwa guterekerana kwa kubandwa birahunga. Mwene data, Imana ivuze ibintu birahinduka. Imana ivuze haca hatangura kumva iminzerere, kubera yuko Imana ibiko iravuga, kandi ijwi ry'Imana ni imituragaro. Mwene data, kizwa, ihane, niwezwe, tunganywa, suzuma ingeso zawe, sezera ivyaha, sezera ubusambanyi. Sibwira shetani ati bayi, bwira abapfumu ati bayi, bwira abarozi ati singitinya gupfa, kuko abadayimoni ntaco bamaze imbere za Yesu. Yesu abaruta cane. Bwira ubwo buhumyi ati wabuhumyi we, mu izina rya Yesu buratsinzwe, singisubira guhuma, ahubwo Yesu ampaye kubona. Bwira ico caha cakwihambiriye ko uti wacahawe, guhera isaha ndakuranduye, ndakuranduranye n'imizi. Itegure, kuko Yesu ariko aravuga ko yasemerera ahamagara Lazaro akamukura mu mva. Yari yarapfuye, ari hariya mu kuzimu, ariko nticabujije ko Lazaro yongera gutega ugutwi akumviriza. Lazaro nubwo yari umupfu, ariko yarateze amatwi. Mwene data, nimba warapfuye, ariko tega amatwi wumve. Ijambo ry'Imana rirashika no mu bivu, rirashika no mu kuzimu, rirashika no mu biti, no mu mpatane z'ibiti, no hagati mu mabuye. Ijambo ry'Imana rifise ubukuba, rifise ububasha bwo gutandukanya impwemu n'umusokoro. Ni ijambo rikarishe, ni inkota y'ubugi bubiri, ni inkota ifise ububasha igera naho itandukanya impwemu n'umusokoro. Mwene data, haguruka maze wongere kuba muzima muri iri jambo ry'Imana, kuko Imana iriko iraturagara, iriko iravuga. Imana iravuze kugira ngo wewe ahuri wongere kuzuka. Wewe wapfuye, ndakubwiye ngo zuka mu izina rya Yesu. Wewe wishwe n'ibicumuro byawe, bohoka. Wewe uri ahantu habi, bohoka. Wewe uri mu munyororo, uri mu gasho, bohoka mu izina rya Yesu. Wewe ubohewe mu busambanyi, bohoka. Wewe ubohewe mu kaboregwe, bohoka mu izina rya Yesu. Wewe ubohewe mu itabi n'urumogi, bohoka mu izina rya Yesu. Wewe ubohewe mu gwanko n'ishari n'inzigo, bohoka mu izina rya Yesu Kristo. Imana irakubariye ngo zuka uve mu bapfuye. Maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita,
amagufa arafatana. haleluya. igufa na rigenzi ryaryo. Ezekiyeli akiriko aravuga abona amagufa atanguye gutororokana. mwene data, erega hariho abantu benshi bahukanye bagiye gutangura gusubirana bamaze kumva uyu muturagaro. hariho abantu benshi batari bakija mu rusengero ariko uno munsi bagiye kurondera iyo urusengero ruri. hariho abantu benshi bari barahevye gukorera Yesu ariko uyu munsi bagira basubire ku murimo. mwene data, we wari warahevye gusenga, igihe kirageze ngo usubire gusenga mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana iravuze. mbega Imana ivuze ninde atovugishwa? mwene data, mbega Imana ivuze ninde atovugishwa? mbega intambwe yivuze ninde atohunga? ninde atogira ubwoba? ninde atohinda agashitsi? wewe uracarindiriye iki? wewe utarakizwa kandi wumvise ico Imana ihejeje kuvuga. erega Imana iravuga iri mu ijuru igaturagara. jambo ry'Imana riravuga ngo mwirinde ntimwanke kumva. bamwe banka kumvira uwababuririye mu isi ati twaho tuzorushiriza cane ho kudakira namba dutera ibitugu iyituburira iri mu ijuru. mwene data, Imana iriko iravuga kuri uno munsi irakubariye wewe wazimiriye mu byaha kugira ngo uzuke uve mu bapfuye maze Kristo Yesu Kristo akumurikire hanyuma ube muzima. haleluya. ku murongo w'8 ngize nka mbona ariko imitsi maze inyama ziyazako urukoba ruzirengako ariko nta mpwemu zari bwajemwo. haleluya. Ezekiyeli atangura kubona ibitangaza, atangura kubona n'amaso yiwe ingene hatanguye kuza kw'imitsi kuri ya magufa. byari bigufa, byari udukankara tw'ibigufa gusa, ariko agize atya atangura kubona imitsi iraje iratororokanye iriko irarengarenga ku magufa, maze rero haca haza ko n'inyama. haleluya. mwene data, uko niko umuntu iyo ariko arafata intambwe, afata ingingo yo kuvuga ati harageze ko nihana, harageze ko nkizwa, harageze ko ndandura, harageze ko ngenda gusaba imbabazi nihana. vyabaye kera. iyo ni imitsi ibitanguye kuja ku nyama, iyo ni imitsi ibitanguye kuja ku magufa, zo n'inyama zaba zitanguye kwiyorosa hejuru y'amagufa no hejuru yo ku mitsi. maze rero haba hasigaye yuko uhaguruka ugahagarara, haba hasigaye yuko impwemu w'Imana kuzamwo. haleluya. igufa na rigenzi ryayo bimaze gufatana, haza kw'imitsi, haza kw'inyama, maze rero urukoba ruzirengako. haleluya. hari hasigaye yuko impwemu iza kwinjira muri wewe. mwene data, hari abantu benshi bakijijwe barihana ariko bakeneye mpwemu. muntu atafise mpwemu warahomvye, uracahomvye, kubera yuko nubwo woba warasizwe ko uwo mubiri n'ubwo rukoba urakeneye mpwemu, kuko nubwo uhagaze ntabwo ushobora kuvuga, ntabwo ushobora kugenda, ntushobora kuvugishwa. erega tugomba kubaho kugira ngo tuvugishwe n'Imana. erega tugomba kubaho kugira ngo twerekwe n'Imana. erega tugomba kubaho kugira ngo duhishurirwe amabanga y'ijuru. mwene data, none kutararonka mpwemu yera uzobikura hehe? harageze ko uhamagara Imana uvuga ati ndasaba kugira ngo muri aka kanya nongere kusukwa ku bushobozi bwa mpwemu yera, nongere kuzuzwa ububasha bwa mpwemu w'Imana kugira ngo nshobore guhabwa ubushobozi. jambo ry'Imana riravuga riti muzohabwa ubushobozi mpwemu yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. bisobanurwa ngo uzotangura kuvugira Yesu Kristo guhera mu nzu no kuza ku mutumba canke mu gisagara, ababanyi muri quartier, ucubandanya no mu karere, ndetse ijambo ry'Imana rigishinga ntaye cawe bitinde birenga imipaka mu izina rya Yesu Kristo. rero igikwiye mwene data, hakenewe yuko wongera kuzuzwa mpwemu w'Imana, mpwemu w'Imana kwinjiremwo. ku murongo w'9 maze arambarira ati vugira ku muyaga, vuga. haleluya. reka nsubire mu murongo. maze arambarira ati vugira ku muyaga, vuga. mwana w'umuntu, ubarira umuyaga utuku niko warahagize ati ngwino muve ku miyaga ine, mwa mpwemu muhumekere kuri aba bishwe babe bazima. haleluya. niwumve ijambo ry'Imana, niwumve ububasha bw'Imana.
uhoraho abarira Ezekiyeli ati vugira kuri iyi miyaga, vuga. Ezekiyeli arabwirwa ngo vuga nawe mwene data nuwumve ijambo ry'uhoraho, maze ngira nkubwire ati wewe aho uri hose, kuko hari imiyaga ine yose yategekanirijwe. Hari akayaga keza Imana yashizeho, hariho ogisijene, hariho impwemu nziza iriko irafasha abantu, hariho impwemu y'ubugingo mu buryo bwa mpwemu yera, hariho mpwemu yiteguye kukuzako. Mwene data, iyo mpwemu y'ukuri ni mpwemu ava ku Mana, ariwe yatanzwe kuri wa munsi wa Pentekoti. Uwo mpwemu yatanzwe yahawe ishengero, kandi ishengero rimaze guhabwa mpwemu ku munsi wa Pentekoti, haciye hatangura gukorwa ibitangaza. Abatari bazi kuvugishwa baciye bavugishwa, abatari bwasukwe kwa mavuta baciye bahinduka bavugishwa, abatari bazi ivyanditswe baciye batangura gusoma Bibiliya, baciye batangura kuvuga ubutumwa, mbere batangura kwigisha. Uno munsi turiko turasoma dufashwa n'amajambo batubariye. Mwene data, turibuka igishinga ntahe ca Petero. Petero ahagaze imbere y'Abayuda atangura kubabwira ati ntimutangare, ibi bibaye ni byavugishijwe niwavugishwa n'Imana. Yoweri yari yaravuze ati hanyuma y'ivyo nzosuka mpwemu yera ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa banyu bazorota inzozi, bazovugishwa nanje, n'abatama n'abatamakazi bazorota inzozi, bazobona ivyo beretswe. Mwene data, abo nabuziye mpwemu yera birashakirwa nawe ngo ahuri musore wongere kuzuzwa ubushobozi, bakubone uri uracanirwa n'umuriro. Mukobwa, bakubone uri kuravugishwa, uhagurutse uriko uramamaza ubutumwa bwiza. Mushinga ntahe, ivyo wazimiriyemwo sivyo, bivemwo, vamwo, garuka, ngwino wumve ijambo ry'uhoraho, niwuzure mpwemu yera. Mpwemu yera agucanire, maze wongere gucanirwa, wongere gucika umuriro. Urumuri umurikira abandi, harakenewe yuko bitara kugira ngo umurike uhereye mu rugo rwawe, uce ukomerezaho, ubandanirizaho n'abo hanze bose, ubasemerere, ubabwire. Birashakirwa yuko umuntu wese yumvise ubutumwa bwiza yongera kuzuzwa mpwemu yera, maze mpwemu yera akuzeko, maze wongere kuvugishwa ibitangaza by'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ezekiyeli arabwirwa ngo maze arambarira ati vugira ku muyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarira umuyaga utukuni ku mwami uhorahagize ati ngwino muve ku miyaga ine, mwa mpwemu muhumekere kuri aba bishwe babe bazima. Mwene data, birashoboka ko wishwe n'ibicumuro, wishwe n'ibigabitanyo, wishwe n'ubusambanyi, wishwe n'akaboregwe, wishwe n'ivyifuzo by'umubiri, warishwe burya ntaciyica. Umuntu wese agira ikintu kimuhitana, nimba utishwe n'iki wishwe n'ikindi. Ivyo bindi byakwishe nivyo Yesu ahamagaye kugira ngo ubizane ubiture ku musaraba. Byose reka kwikorera iyo mizigo ntayo woshobora, reka kwikorera. Yesu arasemerera, aravuga ati nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Hariho abakenyezi barushe, mwigeme mukenyezi wewe warushe, ndakubwiye ngo niwumve ijambo ry'uhoraho, nuzane iyo mitwaro, reka kuyizimbanya, reka kuyiremeka, ntayo woshobora. Wewe nuyizane kwa Yesu. Yesu akuruhure, Yesu akuremurure, agukure kw'iyo ngogo, agukure kwa ako kaga, agukurire kugwo rupfu. Hari abantu benshi bikoreye imizigo vyanse ko bayiremuruka. Mwene data, kunda wumve uremurure iyo mizigo, uyiture munsi y'umusaraba. Yesu arateza ibiganza ku musaraba, aravuga ati nimuze mwese kuri jewe, mwese abarushe n'abaremerewe ndabaruhura. Mukenyezi ngwino kwa Yesu, mugabo ngwino kwa Yesu. Yesu ariteguye kukugirira neza, Yesu ariteguye kukuruhura. Mani habwe icubahiro. Maze ku murongo w'icumi, nuko nca mvuga nk'uko ambariye, impwemu zibinjiramwo baca baba bazima, baravyuka, barahagarara, ari ingabo nyinshi cane. Haleluya. Umurongo w'icumi uje ku bwawe. Uyu murongo w'icumi usubiremo urabe. Nuko nca mvuga nk'uko ambariye. Ezekiyeli ariko aravuga uno munsi, jambo ry'Imana ariko rirakubwira uyu munsi, ndakubariye uyu munsi yuko mvuze nk'uko ijambo ry'Imana ririko riravuga. Haleluya. Impwemu zibinjiramwo,
impwemu w'Imana arakwinjiyemwo muri kano kanya. Tanga urupfukamahuri, mpwemu w'Imana ariko arakwinjiramwo. Erega ni wewe barigwa, erega ni wewe natumweko, ni wewe ndiko ndabwira, nta bandi. Ijambo ry'Imana riraje kukuzura, ijambo ry'Imana riraje kugukura mu bapfuye, ijambo ry'Imana riraje kukuzura wewe wapfuye, ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye. Kristo ateze ibiganza kandi yiteguye kukuzura no kukuzamura. Ako kanya baba bazima, muri kano kanya uri kuraba muzima, muri kano kanya bamuzima. Ijambo ry'Imana riraje kugukura mu itongo ry'abapfuye, ijambo ry'Imana riraje kugukura mu yindi mihindigiti. Mwene data banguka, nyaruka, maze wumve ijambo ry'Imana rije kugukangura, rigukure hariya hantu, maze ube muzima. Haleluya! Yesu aragomba yuko mushinga ntahe uba muzima, aragomba yuko wewe muntu wazimiriye mu bicumuro uba muzima, aragomba yuko ugaruka maze wongere kuba mushinga ntahe wo guhamya no kwimangira Kristo. Muri kino gihe harakenewe abantu b'abazima, bavuga ibizima, bavuga ibikomeye, bavuga iby'Imana, basemerera, babwira abantu. Nico gituma ata mwanya wo guta tugifise, hasigaye umwanya wo kuvuga ubutumwa gusa, kumva ubutumwa bwiza buri munsi, gukanguka, kwezwa, kwiyuhagira, gutungana, kugororoka. Mwene data, nta mwanya ugisigaye, wewe ukiri mu bindi, reka vayo, reka gucurumba. Yesu ariko arakurondera, arakubwira ati haguruka, maze ubu umushinga ntawe wo guhamya, ube icabona cyo kwemanga, wemangire Kristo. Harageze ko abantu buzura mpwemu, harageze ko abantu babazima, maze batware ubutumwa bwiza, babukwiragize mu isi yose, kugira ngo isi yongere kubahoka, isi yongere kuruhuka, isi yongere gukizwa. Abantu benshi barapfuye, baragadutse. Esi coma bakumva ijwi ry'Uhoraho ririko rirasemerera, rivuga riti uyu munsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomanaze imitima yanyu nk'uko babandi b'Imeri bayikomanaje. Maze Imana yashavuriye abica gihe imyaka 40 yose, iravuga ati aba bantu ntibazoshika mu buruhukiro bwanje. Nico catumye Imana irakara. Imana nutayumvira uyu munsi irakurakira, kuko uzaba wanse ukagarariza. Ijambo ry'Imana riravuze, nihagire umuntu wese atega amatwi maze ashire mu ngiro iki jambo ry'Imana riko riravuga, ngo ako kanya baba bazima, baravyuka, barahagarara. Mwene data bamuzima. Haleluya! Hanyuma ucugerekako ucuvyuka, hanyuma ucugerekako ucuhagarara. Haleluya! Guhagarare ku maguru abiri, uhagarare ugira ishaka yo gutambuka, utware ubutumwa bwiza, wambara ibirato. Ibirato bisobanurwa kugira ishaka ryo kuvuga ubutumwa. Hari abantu benshi bataragira ishaka kandi bitwaye ko ari abakristo. Yesu yaravuze ati muje mu bihugu byose, mubwira abarimwe bose ubutumwa bwiza. Mwene data haguruka, vyuka, vyuka wewe waguye, wewe wari warasubiye inyuma, vyuka wewe wari waraguye ugasubira inyuma, vyuka, garuka, vyuka, garuka, ongera gusubira kwihana, ongera gusubira gukizwa, ongera gusubira ku ngabire zawe, ongera gusubira ku mpano zawe, ongera gusubira ku bikorwa wari warahawe, ongera gusubira ku murimo, kuko nta mwanya wo kuruhuka uriho, n'umwanya wo gukora, kuko ijoro rirakuze bugira buce. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nuko twiyambure ibikorwa by'umwiza, maze twambare ibirwanishwa by'umuco. Haleluya! Nuko rero Yesu akugirire neza. Baravyuka, barahagarara ari ngabo nyinshi cyane. Ndagira ngo mbwire abantu benshi bamaze kumva ubutumwa bwiza, wewe nawe wifatanye n'ingabo nyinshi, wifatanye n'ishengero ry'Imana. Erega ishengero ni rimwe mu mahanga yose. Erega ahuri naho wundi mwene datari, uno munsi isi imaze kuba nk'aka village. Uno munsi ikibaye kuri kontina imwe kiba n'ahandi. Uno munsi ni wavuga ubutumwa ahuri, erega n'abakure bazovyumva, kubera ubu bisigaye bikwiragira hose. Nico gituma ugomba guhagarara, maze ukaba umunara w'umurinzi, maze ukabicabona, maze ugahagurukira gukorera Yesu, ugahagurukira kuvuga ijambo ry'Imana, maze ugahaguruka mu ngabo, maze ukaba ingabo, ukaba umusoda, ukaba umukozi w'Imana, maze ugakizwa by'ukuri witeguye
gukorera Yesu n'ubugingo bwawe bwose n'umutima wawe wose. Nuko rero uno munsi ijambo ry'Imana riraje kuri wewe, riraje kuvyura, riraje gukangura wusinziriye kugira ngo uzuke uve mu bapfuye. Kristo ayiteguye kumurikira wewe wazutse. Tugiye gusengana iri sengesho. Wewe wikanguye, tugiye gusengana iri sengesho. Wewe wavuye muri ya magufa yumye, tugiye gusengana iri sengesho. Nuko rero witegure na vya vyaha byose ubizane, icaha cyose kimwe cacinyegeje, bya bindi byose vikubuza kubona ijuru. Muntu wese wama wumva usimbwa n'umutima ati jewe rujya rucumuro ntiruzonyemerera kumva inzamba y'iherezo, ubwo gwaha ukakanya tugiye kurushira hano, tugiye kuruzana upfukama ahantu uri. Hanyuma rero usengera rya caha. Mwene data, tegura ubugingo bwawe, tegura umutima wawe, kuko iri jambo ry'Imana ryaje kuri wewe. Imana iragukunda, irazi ko wari warapfuye, ariko noneho gira ube muzima, gira utunganye ibisigaye mwene data, kuko imirimo yawe ntabwo itunganye, imirimo yawe ntabwo ikeye. Hariho igihaze, hariho ikibura, hariho igihaze. Ico gihaze nico catumye nkubwira uno munsi, nico catumye ijambo ry'Imana rikuzako riti wewe kanguka ugaruke kuri Yesu, arakurondera, arakurorereye. Rero mwene data, ndiko ndaguteguza kubera yuko tugiye gusenga isengesho. Abakeneye kwihana mufatanye nanje mu gusenga, maze dusengere hamwe. Ndagira ngo mbanze nsengere umuntu ariko arihana icaha, yumva yuko izina ryiwe ritari ricanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ryahanaguritse, canke umuntu atari bwigere yandikwa n'umusi n'umwe. Muntu uzi ko amazina yawe atari mu gitabo cy'ubugingo, ugiye gusengana nanje iri sengesho, maze usubiremwo uti Mwami Yesu, ndakwakiriye muri kano kanya kugira ngo umbere umwami n'umukiza mu bugingo bwanje. Ndihanye ibyaha byanje, ndagusavye Mwami umpe kuzuka mve mu bapfuye, maze Kristo umurikire, nongere kubicare mu gisha. Ndasavye imbabazi ku vyaha byanje byose. Muri aka kanya udondagure ibicumuro byawe, utangure kuvuga ibyaha, ubidondagure, 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 ntihagire na kimwe usigaza. Vuga bya bindi, ibicumuro byose wakoze bishire ngaha, ubibwire Yesu Kristo muri isengesho. Maze niwarangiza kubidondagura, ucukurikiza kuti Yesu, ndasavye imbabazi kuri ibi byose nacumuye, nakoze ibitabereye mu nyonga zawe n'imbere y'abantu. Ndihanye uyu munsi, ndagusavye Mwami wongere kunyandika mu gitabo cawe c'ubugingo, kugira ngo nanje nzoragwe ubugingo budashira. Ndagushimiye kumbabariye, ndagushimiye kungiriye neza, ndagushimiye kunyuhagiye. Nuhabwe icubahiro mu izina ryawe gira Yesu Kristo umwami wanje, amen. Bene data mwese abumva, mwese mwaratiriganye mugatimuka mukava ku murongo, hamwe n'uyu amaze kwakira Yesu, mwese wewe nawe aho uri hose, reka dusengere hamwe iri sengesho. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo nciye bugufi imbere zawe, ndakuzaniye uyu mwene data ariko arihana. Uyu mwene data yihanye iki caha, ndamushize imbere zawe. Yesu murambike ku biganza, Yesu umukure ku ibyaha byose, umukure ku imizigo yose, umukure ku bicumuro byose, umukure ku bigabitanye byose, maze umugira icare mu gisha. Yesu ndamukwingingiye, ndamusabiye imbabazi, ndamusabiye ikigongwe, ndamusabiye kubabarirwa. Babarira Mwami uyu mukenyezi, uyu mukenyezi yarakoze nabi, uyu mukenyezi yarihenze, ndamusengeye, ndamusabiye kubabarirwa. Ndasengeye uyu mugabo Mwami yarakosheje. Yesu ndakutabaje, umutabare, umukure kuwo musozi mu izina ryawe Yesu. Ndasengeye iyi nkumi yongere kugaruka, yongere kumva yuko hari ijwi ry'uhamagara, kugira ngo yongere kubicare mu gisha. Muri kano kanya ndamusabiye imbabazi, yongere kubicare mu gisha. Mubabarire Mwami. Yesu yakoze ibitari byo, yarihenze, yaracumuye, yarakosheje, yabikoze abiza bikora ibigirankana.
ibindi byaramuhurudukiye, ndamusabiye imbabazi, mubabarire mwami, maze umuhagirisha amaraso yawe igiciro kinini. Ndasengeye uyu musore mwami Yesu yagiye agenda ukutariko arazimagirika, aca hirya no hino, ntiyamenye yaja niyava. Mwami ndamusabiye kugira ngo atumbere inzira imwe, ntasubire gutambanira iburyo canke ibumoso, ariko agenda atumbere inzira igana Siyoni. Yesu ndamusabiye imbabazi, umubabarire mwami, babarira aba bantu bose, babarira abasaza n'abatama n'abatamakazi, babarira aba bantu bose mwami bagucumuyeko. Uyu munsi mwami ijambo ry'Uhoraho ryavuze ngo nimuzuke muve mu bapfuye. Kristo arabamurikiye, kano kanya uramurikiwe. Yesu arakumurikiye, Yesu arababariye ibicumuro byanyu byose. Yesu n'umunyambabazi n'umunyakigongwe, Yesu arababarira, Yesu agira neza. Urakoze mwami yuko ubabariye umuntu wese. Ndasavye mwami ngo amazina yabo yose yandikwe mu gitabo cawe cy'ubugingo. Amazina y'uyu mwene data niyandikwe, nuwandike mwami, andika izina ryiwe, kubera yuko mwami yemeye kwatura akemanga yuko agiye kugukorera uhereye none kugeza ibihe byose, yuko azohorana nawe akabana nawe karamata. Yesu urakoze kumwanditse amazina yiwe mu gitabo cy'ubugingo. Ndabishimye nkengurutse, ndashimiye abantu benshi bahariwe, ndashimiye umwene data abariwe ibicumuro byiwe. Ndagushimiye Yesu, nuhabwe icubahiro, izina ryawe rishimagizwe rishigwe hejuru, ubishimirwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Niho ndavyambaje ndabisenze nizeye, amen. Mwene data umaze kubohoka, ukaba wumva neza yuko imitwaro yawe yose wayibohotseko, ukaba wazutse wavuye mu bapfuye, ukaba wahejeje kuba icarimwe gisha, ndakuraritse kugira ngo uturungikire igishinga ntahe cyo kugira ngo n'abandi bene data batarabohoka nabo babohoke biciye mu gishinga ntahe cawe. Mwene data ufise umutwaro wifuza ko tugufasha gusenga, uduhamagare kuri telefone dusanzwe dukoresha kugira ngo tugusengere. Urahawe kaze. Mwese mwo telefona kuri iyi telefone ikurikira: igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Igiharuro kimwe 819 588 ubusa ubusa indwi indwi. Mwese abumvise ubutumwa bwiza ndabifurije amahoro y'Imana. Shalom shalom.